nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzobe igihugu canje. Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana hiwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa mbere. Tuza tugeze mu ndwi ya gatanu muri kino gihe ceranda ca Pasika. Ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana tukarisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ni mu kigabane ca 14 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 18. Izaburi idufasha kunoganza igisomwa ca mbere ni Izaburi 113. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza mukama wa Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda mu kigabane ca 14 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 26. Muze rero dutege yompi umukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya misi abapagani n'abayahudi barongowe n'abatware bagomba kugirira nabi Pawulo na Baranaba no kubatera amabuye. Abatumwa babibonye gutyo bahungira mu bisagara vya Likoniya, Irisre, Iderbe no hafi yaho. Haba ariho bigishiriza inkuru nziza. Irisre hariho umuntu yamugaye amaguru agacika nk'ibiti, yari yavutse ari kimuga, ntiyari bwigere atambuka nk'abandi na rimwe. Yari yicaye yumviriza ingene Pawulo yigisha, amwitegereje kandi abonye ko afise ukwemera ko mukiza. Pawulo acashirijwe hejuru amubwira ati, va hasi uhagarare. Buno nyene ca kimuga kiva hasi kirahagarara, gitangura no gutambuka. Abanyalikoniya babonye ivyo Pawulo ahejeje kugira, baca bashira ijwi hejuru mu rurimi rwabo bati, Imana zitumanukiyemwo zishushanije n'abantu. Baranaba bamwita Zewusi, Pawulo nawe bakamwita Hermes, kuko ari we yigisha cane. Umusaseredoti yashinzwe Zewusi wo kw'irembo ry'igisagara ahazana ibimasa bisharijwe ngo abitange kw'inkuka, kandi ivyo vyari bigiye inama n'ishengero. Pawulo na Baranaba ngo baze kuvyumva batabura ivyambagwa vyabo, hanyuma baca biruka imbere ya rya shengero baribwira bati, emwe mw'abantu mugira iki ngaho? Natwebwe turi abantu nkamwe, abatumwe kubigisha guheba vya bigereranyo vyose bitagira akamaro, kugira ngo muhindukirire Imana nzima, yo yaremye ijuru n'isi, ibiyaga n'ibirimwo vyose. No kuva kera yararetse ibihugu vyose ngo bikurikire inzira zavyo, ariko nticayibujije kwimenyesha ku vyiza yakora, ikabaha imvura n'ibihe bimera, canke ikabaronsa ivyo kurya n'ibindi bibatera akanyamuneza. Barahaboneye amakuba kugira ngo babuze iryo shengero gushikana izo mbagwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntubigirire twebwe mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Ntubigirire twebwe mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Ntubigirire twebwe mukama, ntubigirire twebwe, yamara ninahaza izina ryawe, kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ni kuki abapagani botwiyaga umugani ngo, mbega Imana yabo iri hehe? Ntubigirire twebwe mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Imana yacu yo mw'ijuru ikora ivyo ishaka vyose, ibintazi vyabo vyacuzwe mu nzahabu n'ifeza gusa, nivyahinguwe n'abantu. Ntubigirire twebwe mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Muragahezagirwe n'umukama, we yaremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'umukama, ariko isi yo yayigabiye abana b'abantu. Ntubigirire twebwe mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wa Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda, ni mu kigabane ca 14 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 26. Muri irya minsi
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama ni wa nkunda, nawe uwunkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Yuda atari Isikariyoti amubwira ati, Mukama bite, ko ari twebwe uza kwimenyesha atari isi? Yezu aramwishura ati, uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje. Bisubiye, iryo mwumva mvuga si iryanje, niryo Data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe. Ariko wa Mutabazi, Mutima Mweranda Data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha vyose, yongere anabibutse ivyo nababwiye vyose. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi beza b'Imana. Paulo na Baranaba i Ikonium, nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, barahatswe gusubira kugwa mu mugumuko wari wavyuwe n'abayahudi babagirira ishari kubera ko babona umenga bamaze ko abantu, bakabona ingene n'abagendera mu idini ya kera y'abayuda bariko barahindukira bakemera Yezu Kristu, bakakira Yezu Kristu, bagakira kandi bakabinezerererwa gose. Paulo na Baranaba baciye bahungira i Likawoniya. Ariko rero igitangaje, aho bahungiye ntibagiye kubaho nk'abantu biyugumbira, bicurikiriye, batunye bugatondera nk'impunzi ziraho ziguma ziririra gusa, ahubwo baciye ngo babandanya kwigisha inkuru nziza. Mwumvise ingene ijambo ry'Imana rigira ngo habariho bigishiriza inkuru nziza. Aho i Likawoniya, i Listre ni Derbe no hafi yaho, ntibatarera umwanya biyugumbira, biririra, bagatuna bugatondera nk'abantu menga baratsinzwe, barapfuye karabaye, ivyabo biraheze. Oya, ahubwo ivyo bihe bigoye bacamwo bakabibonamwo undi muhamagaro wo gutwara kure inkuru nziza. Ngubwo rero ubuhinga bwo guhangana n'ibiduhanze, ivyo nyene bitugora, ivyo umenga birashaka kuzibira inzira yacu Imana iducira, ivyo mbere umenga birashaka kutuniga no kuniga ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ivyo vyose bidutera suko womenga ko bukubihangara amaso mu yandi, ariko umuntu akabica inyuma, akabigwanya mu bundi bwenge, mu bundi buhinga, mu wundi mukenyuro wo kumenya kubikuramwo ikindi ciza Imana ishaka kwandikamwo. Burya abatugwanya, abagwanya inkuru nziza, abadutera ingorane kuko badashaka kubona ubuzima bw'Imana muri twebwe bukura kandi buheza bugashikira n'abandi, igihe baba babukaranga ntibaba bazi ko Imana iri munsi y'urujo. Imana nta kinanira, irashobora gukura ubuzima mbere bushasha no mu rupfu. Ivyo abantu bari bagize ngo barishe, bagasanga niho Imana yari barindiririyeho kugira ngo ikure mw'inzira y'ubuzima. Mbere ababahama bibaza yuko banize iryo jambo, banize izina rya Yezu Kristu, bisanga ahubwo ryakwiragiye hose. Paulo na Baranaba rero baratwigishije uwundi mukenyuro w'ingene twohangara ibiduhanze, kutagwa mu mutego wavyo, ahubwo tukarondera kubona inzira nshasha Imana iduhayemwo. Paulo na Baranaba igihe bahamwe bagahungira mu bindi bisagara, babibonamwo atari amaganya n'amagorwa yabo gusa, ariko babikuramwo kubona ko Imana ishatse ko aho bagiye naho nyene bahadomeka ko kabeya k'urukundo, ako kabeya k'inkuru nziza ya Yezu Kristu yapfuye akazuka.
bigatuma izindi ntara nazo nyene zishikirwa n'inkuru nziza ya Yezu Kristo. Burya rero kumenya kurabisha amaso yandi ibiduhanze, ibidushikira, ibitugwanya, tugaheza tukabikuramwo iyindi siguro nshasha y'ukwemera, tuba tubitsinze neza. Kandi burya umuntu aguma yivayanga muri waguma azunguruka agarukana ivyo bintu bimuhanze, birateba bikamurya, akagwara mu mutwe, agahakwa kuyinga, mbere no mu mubiri akagwara. Ariko iyamenye kubonamwo iyindi nzira, ntaguma biha amaso n'umutima we n'ubwenge bwiwe ngo aguma vyuza muri we, ahubwo akarondera ingene abandanya inzira yiwe akamenera handi, ico gihe aratsinda rwose ivyo vyagomba kumwicira imbere no kumuhagarika ku nzira y'ubuzima bwiwe. Iriswe rero kw'izina rya Yezu Kristo, Paulo na Baranaba barakiza umuntu yaramugaye, bica bituma mbere abantu bo ngaho Irisre bagomba kubahereza inkuka nkuko menga ibimungu vyamanutse iwabo. Paulo na Baranaba barahacumukuriye kugira ngo bumvishe iryo shengero yuko ari abantu nkabo, atari Imana, ko ari abantu gusa, ahubwo barungikiwe n'Imana kugira ngo bamenyeshe iyo Mana y'ukuri ibakunda, ibagirira ivyiza vyinshi, yamye ibabungabunga, ariko batazi bakayitiranya n'ibigirwamana. Paulo na Baranaba bakabatumirira kuvavanura n'ibigirwamana kugira ngo baheze ahubwo bemera Imana imwe y'ukuri. Mbega ubwo jeho mu buzima bwanje vy'ukuri, ubuzima bwanje butumbereye bukurikira Imana imwe y'ukuri, canke kumbure shobora kugira ngo ndino mu vy'Imana ariko ndiko nkurikira ibigirwamana. Ikigirwamana nico cose gicokera mu kibanza c'Imana, ugasanga Imana mu kuri no mu ngiro yayo yarirukanywe ku mayeri kugwenge, ikavyitirirwa kumbura inyuma, ariko imbere ari ikigirwamana gishusha umutwe, kigashusha umutima, kikaroha umutima, umuntu agasanga ntari mu ntumbero y'Imana, kandi kikamutsimbataramwo, kikamuyora, kikamutwara mu bwenge no mu gushaka vyose, ugasanga abirabira muri ico kigirwamana. Erega twitonde, burya mbere n'ibintu vyiza atari uko vyari ibigirwamana muri vyo, hari igihe usanga umenga biduhindukiriye bikatubera ibigirwamana kuko twabihaye agaciro karenze. Erega urukundo tugiranira n'abagenzi urashobora kuduhindukira ikigirwamana. Akazi, ibikorwa, ukuryoherwa, ukuruhuka gushikaho ucika ikinebwe, amagara meza, amataye, ugutoka ko uri umuntu menga asesuka, ukoroherwa no kumererwa neza, ibintu vyinshi byashobora kutubera ibigirwamana. Ivyiyumviro nk'ivyumviro vya politike, ukabona uyu munsi abashobora gutwarwa n'ivyumviro vya politike bicanke biriya, bagatangura gukumira canke bakica aho batabisangiye. Ico gihe ivyo vyumviro vya politike bica canke bica hariya, bica muri uyu mugambwe canke uriya, uwo mugambwe n'ivyo vyiyumviro vyakubereye ikigirwamana, n'ivyagutuma usesa amaraso ya mwene wanyu, kuko mwene wanyu ari mwa agaciro karengeye ivyiyumviro vyose vya politike, karengeye imigambwe yose. Ico gihe wasibanganije ishusho y'Imana muri wewe, wapfukamiye ikigirwamana. Burya ikiranga kindi ikigirwamana nuko usanga umenga kiragaragara, na cane cane igihe hageze yuko tugisaba ivyo nyene nogira ntibihoraho vyamaho, ubuhigwe buhejeje buhoraho, ugasanga ntigishobora guhaza umutima w'umuntu. Ibigirwamana, ibi bintu vyose duhindura tukabihindura nk'ibigirwamana, bifise aho bigarukiriza. Turategerezwa rero kumenya guha ikintu cose insiguro yaco, aho kigeza agaciro kaco, ariko kandi tubimenye burya biragoye guha agaciro ibi biremwa vya hano kw'isi umuntu atabanje kumva agaciro k'Imana y'ukuri ngo ayakire. Iba ariyo rero imuhishiuka agaciro kagereranya uku canke kuriya yashize muri iki kiremwa iki canke kiriya. Ibiremwa vyose bikura insiguro yavyo y'ukuri ku muremyi yabiremye, Imana mushobora vyose. Imana y'ukuri siyo mukama wacu Yezu Kristo, n'umwana wawe nyene Yezu Kristo, umwana w'Imana nzima n'umukama wacu. Hanze yiwe uratakaza kumva neza agaciro ka kimwe kimwe cose aho kagarukira, birakugora kumva agaciro k'umwana w'Imana.
bigaca bigutuma nawe mbere utakaza insiguro y'ukuri y'agaciro kawe, y'agateka kawe. Ni mu gufatira rero ku mwana w'Imana Yezu Kristo, ni mu gufatira kuri we dushobora rero gutahura ivy'ubu buzima, tukamenya inzira tujana, tugashika mu kuri kuzuye koko kw'Imana mushobora vyose. Mu nkuru nziza turaheje kumva Yezu Kristo muri ya myanya y'akanywa babo n'abigishwa biwe, ingene yumva akaba mbere muri ivyo bigiye kumushikira bitaranaba. Ariko nk'uko twabonye no mu gisomwa ca mbere kuri Paulo na Baranaba, Yezu ntabibamwo nk'uvyiyugaraniyemwo, nawe nyene akamenya kubihangara mu wundi mukenyuro. No kuvuga iki? Ntaguma reka ngo biba ari vyo bimwuzura, biba ari vyo aguma agarukana muri we, ahubwo uwo mwanya ukamubera umwanya mwiza wo gusuka urukundo rwinshi kubigishwa biwe, ku bantu biwe. Ntaja kwiyugaranira muri we, ahubwo ariyugurura agasesekaza urukundo rwiwe kubigishwa biwe, ku batumwa biwe, agaheza akaba yagira amajambo akomeye, akabahishuka Data, akabahishuka na Mutima Mweranda. Mu gihe ibintu bitugoye ntitwiyugarane muri twebwe, ahubwo turondera ingene twokunda uwundi, twoserura urukundo dufitiye uwundi. Usanga vya bintu mbere bikugoye bitaronsa aho bigufatira, aho bigukura. Nta kintu kiruhura nk'igihe ubonye umuntu ahimbawe nuko wamugiriye neza, nuko wamubaniye neza, nuko hari iciza wamugiriye, bikakuruhura, bikagukiza ivyari bikuremereye mu gusanga uvyigaraniyemwo ukaguma wiyugumbira. Yezu rero akabereka ko uwugumya amabwirizwa yiwe ari we vy'ukuri amukunda, agakunda Data, kandi bagaheza bakaziwe, bakamubamwo, bakamuha mutima wabo, bakuzura gose nawe. Ikibazo Yuda amubajije gisa nk'icumvisha ukungene abo bantu buzuye ivyo mu bwuzure bwa kera biyumvira. Yuda mu kubaza Yezu ko aribo yimenyesha hakwimenyesha isi, womenga ashaka ko Yezu yo kwimenyesha isi kumwe Imana yimenyesha ku musozi wa Sinayi mu mituragaro, vyoca bituma abantu bose bacagira bati emwe ni Imana turamwemeye. Niko babishaka, ariko Yezu agaheza akabereka ukundi kuntu kunyegeje mu mutima, ingene yihishuka abamukunda vy'ukuri, abemera kugumya ijambo ryiwe, bakagumya amabwirizwa yiwe. Yezu akagira ati ngo uwunkunda nuwazigama amajambo yanje, Data azomukunda, duheze tuziwe, tumugire ingoro yacu. Nguko ukwigaragaza vy'ukuri kw'Imana, aho Imana yihishuka vy'ukuri sahandi ni mu mutima w'uyo wese yinanatira kugumya ijambo rya Yezu, akinanatira kugumya amabwirizwa y'Imana. Igihe cyose wigora ukinanata, kumbura ukumva umenga nta n'ivyo uca wumva neza bikuryohera gose mutima wawe, ariko ukagira uti ndazi ko ngaho ariho hari umutima w'Imana, ariho Imana iri. Ukinanatira kugumya amabwirizwa yayo, kugumya ijambo rya Yezu, Imana ibiri kumwe nawe, ntubikekeranye na gato. Naho bose batogutahura, aho urazi uti vy'ukuri ngaha ijana kwijana ntakekereza, igihe ngumye muri iri jambo Imana iri kumwe nanje. Mbere mu nyuma ibitangaro biraheza bigakoreka, ariko yabanje kugikora mu kugumana nawe mu mutima wawe. Imana rero nitwame dushaka kuyisaba yuko yotwimenyesha mu bintu vy'ibitangaza bibayaho hanze, bimena amaso, bica bituma abantu benshi bukwi na bukwi baca bayemera. Imana yashimye kumenera handi muri Yezu Kristo, yashimye kumenera muri mutima wayo, ikabicisha mwijambo rikunyuze mu mutima, ugaheza ukarigumya, ukarigira ijambo rituma Imana icicumbiki wawe, amabwirizwa yayo, ijambo rya Yezu Kristo. Naho ubwa mbere Imana ishima kuzanana, hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Dusabe Mukama Yezu, duhe vy'ukuri kwiyugururira ukungene wenyene ushaka kutwimenyesha. Duhe na cane cane kukumva no kukubona, kukwiyumvamwo mu bubasha bw'ijambo ryawe, mu kugumya y'amabwirizwa 10, mu kugumya urukundo rwawe muri twebwe, mu kugerageza kurugendera mu bandi. Duhe guhunga ibigirwamana vyose vyo mu gihe ca none, vyo muri nosi ya none, amafaranga, akaryohera mubiri, ubukuru,
ivyumviro ibi na biriya vy'intwaro na politike, imigambwe, akaboregwe, ibiyayuramutwe n'ibindi vyose muri nosi usanga twiyugaranamwo, tukabisubiriza wewe. Uduhe tuvyiyambure, tubikire ubidukize Mukama, kubw'ububasha bw'urupfu n'izuka ryawe, ngo tube mu mwidegemvyo vy'ukuri w'abana b'Imana. Uguma ari wewe utubereye Imana, wewe Musa, kumwe na Data na Mutima Mweranda. Amen.